Aba bana dutanguranye ni bamwe b'abana mukunda cyane b'abadanseri ba Moriyo Kids kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu tuzanye bano bana no munsi twagiye turebere hamwe impamvu nyamukuru yatumye uyu mwana mubona ku ruhande yitwa Dani Dora ari we rasanzwe ari kapiteni w'iyi timu ya Moriyo Kids atakigaragara mu iyi timu ya Moriyo Kids kandi mwarabonye ko ari we mu challenge menshi kuva bakizamuka mu 2017 kubandanya 2018 gushika mu 2025 niwe mwana yakunda gutamba imbere, ariko ubu tuvugana ntakigaragara mu iyi timu ya Moriyo Kids. Habaye iki rero byagenze gute kugira ngo uyu mwana atandukane n'itsinda rya Moriyo Kids? Vyuka TV. Let's go. Reka rero ntangure ndabaramutsa abakunzi ba Vyuka TV muri rusange. Murameze fresh, cewe ndameze oji. Iri jwi mwumva ni rya Kidede Maya Promoter kuri mikrofone za Vyuka TV nk'ibisanzwe. Reka turebe neza na neza impamvu nyamukuru timu ya Moriyo Kids batandukanye n'uyu mwana yarasanzwe ari kapiteni wabo, yaranasanzwe ari we akunda kugaragara imbere cyane mu challenge menshi bagiye bakora. Ikintu cyabaye sikindi, iyi timu ya Moriyo Kids barafise uwo twokwita nk'umumanageri wabo, barafise umuntu abatera inkunga cyane gose, umuntu yabegeranije ubwa mbere na mbere, uwabatoye arabakusanya hamwe nk'abana bafise impano yo gutamba, kubera ko bose bagiye mu timu ya Moriyo Kids basanzwe bafise impano yo gutamba. Ariko rero nubwo itimu canke se nubwo abantu nk'aba bana baba bafise impano yo gutamba, muri timu hategerezwa kuba harimwo umuntu w'umuforomateri, icyo twokwita umukuru wabo, asanzwe abaha amadansi mashasha canke se akabazanira utuntu dushasha tuba turiko turagegwaho. Nk'akarorero murabona ko bano bana n'abana bazamutse cyane mu challenge, buri uko challenge shasha isohotse canke se akadansi gashasha gasohotse bo bama bagafashe baguma bagakoze hakiri kare. Barafise rero uwo twokwita umumanageri wabo, n'umutipe yitwa Blaze. Uyu Blaze abantu benshi muzi bano bana gusa kuko wewe ntakunda kugaragara cyane, ntiyigera nagaragara kuko keshi iyo bagiye mu location canke bagiye gushutinga video niwe akunda kubafilima. Murumva ko keshi aba ari inyuma ya kamera, niyo bagiye mu mafoto asanzwe jya no hino uyu mu Blaze ari we CEO canke se manager wa Moriyo Kids niwe akunda kubafatira telefone canke se kamera. Muca muvyumva ko agaragara gake, ariko nka twebwe turabacukumbuzi tuba tumuzi. Uyu mwana cyahabaye sikindi rero yatanguranye n'iyi timu ya Moriyo Kids kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Bageze muri 2025 yarabonye ko uyu mwana amaze kugira icyo twokwita fan base nini, kandi ariko arakondwa muri rusange n'abantu benshi batandukanye, kubera ko murabona ko challenge menshi yakozwe n'aba bana. Uyu muhungu niwe yakunda kugaragara cyane gose imbere, kubera ko novuga ko ari we yarafite aesthetique gusumba abano bandi bana bose. Ikintu cyabaye rero kugira ngo atandukane n'iyi timu ya Moriyo Kids, ijya mbere yabanje akora ikosa rikomeye ryo gukereya TikTok account ku zina ry'iwiwe bwite. Hariho ukuntu abasani canke se abandi bantu bose bari mu ibintu vya entertainment, iyo barose management canke se bagiye muri label basinya basezerano bakemerera management yabo yuko atazindi mbuga bazokoresha, ibikorwa bose byose bizokorwa bizoca ku rubuga rwa Moriyo Kids. Uyu mwana amaze kubona ko ari karakundwa cyane, yaciye yigira inama yo gukereya TikTok account yiwiwe, kandi bafise TikTok account y'iyi timu yose ya Moriyo Kids. Icyo nico kintu ca mbere cababaje uyu manager wabo canke se uyu muntu asanzwe abakurikira.
igikurikira uyu mwana ikosa irindi rikurikira yakoze yaramaze igihe kinini asiba mu marepetisiyo kandi buri uko asibye mu marepetisiyo iyo bafise nk'akaraka kanaka canke se bagiye mu gasho akaca ashaka n'ubundi agaruka atamba imbere kandi amaze igihe kinini atariko ararepeta uko urumva ko baba bamaze kumusiga. Ikindi kintu cyaciye kihaba uyu mwana yarasanzwe afise n'indi mpano yo kuririmba, yarasanzwe afise impano yo kuririmba kubera ko akiri muri Morio Kids kwanza imbere yuko yinjira mu timu ya Morio Kids yaramaze kuba yarafise YouTube yiwiwe amaze no gushira hanze igikorwa kimwe kuri YouTube yiwiwe indirimbo imwe gusa. Ikintu cyahabaye rero si kindi habaramugiye mu matwi bamubwira yuko iyi Morio Kids ariko arayihomberamo kandi ariwe bisa nkuko abayoboye ariko sivyo baramubeshe habe namba. Uyu mutipe rero basa ubusanzwe ni bamwitwa Dani Dora yatanguranye muri Morio Kids kuva 2017 yarakira umwana muto cyane ariko ubu tuvugana murabona ko karakuze kubera ko ubu tuvugana aheruka no guheza amashure. Uyu mwana rero ikintu cyaciye kihaba yaciye asanga n'imiburiburi nyimba iyi Morio Kids batambye bikagenda neza canke se bakaronka ikiraka dufate ko binjije umuriyoni wasanga bariko baragabura bose ari abantu benshi ugasanga ariko araronka amafaranga yifuza canke se ariko araronka amafaranga makeya kandi yaramaze guca ubwenge ariko arabona ukuntu bariko baratera imbere. Ikintu cyahabaye n'ikihe rero yaciye yigira inama yo kureba ukuntu yovana n'iyi timu ya Morio Kids akagenda kwipambanira ku ruhande rwiwe rwa wenyene kubera ko murumva ko yari yamaze kuronka icyo twokwita fan base nini kandi yari yamaze no kuronka n'abafana benshi batandukanye bamukunda muri rusange. Niko kuca yigaranzura ava mu timu ya Morio Kids agenda kwipambanira ku ruhande rwiwe. Benshi baravuze amajambo atandukanye baravuga ngo uyu mwana ngo bamwirukanye, baravuga ngo uyu mwana ngo yahevye ishure ngo niyo mpamvu ngo CEO wa Morio Kids yamwirukanye mu tsinda rya Morio Kids ariko ukuri guhagaze ku ico kintu ndiko ndababwira. Uyu mwana amakuru natohoje neza asanga yiyemeje kuza kwikorana ku gahande kiwe kubera ko yari yabonye ko iyi timu ya Morio Kids ariko arahomba bariko baramurirako. Ukuvuga ubu tuvugana nawe arafise yindi timu yiwiwe ariko araforma y'abana ku rundi ruhande kandi nabo novuga ko bariko baraza bazamuka kubera ko imbuga zabo canke se n'amaviews bariko bararonka bisa neza cyane gose bigeze ku rugero rwiza rushimishije. Novuga ko ari igikorwa ciza uyu mwana yiyumviriye kuba yaravuye mu timu ya Morio Kids nubwo benshi bavuze ngo yarahomvye ngo abana ko baragera kure ariko nawe mumenye ko nawe afise visibility nziza kandi afise fan base nziza cyane gose ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuko arafise abantu bamukurikirana benshi cyane gose nkuko bigaragara ku mbuga ziwiwe asanzwe akoresha. Ubu tuvugana nawe novuga yuko nawe ari mu nyungu kubera ko ubu nawe ntagikeneye umubosi akorera ahubwo nawe arikorera. Reka yashimire wewe wese waduteze amatwi twari turi kuri Vyuka TV mwari muri kumwe nanje Kidede Maya Promoter nengure ndagusaba kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV tuzosubira ubutaha kuri video ikurikira. Ciao ciao.